ego nivyo mu misi hezi ko haronka ama eglise atabimenyereye si kuvuga ngo ubu ntibimenyerewe ubu ahubwo biramenyerewe cyane kuririmba rap muri eglise mu ndirimbo z'Imana ariko hari ama eglise n'ubu atarabitahura nubwo benshi babizi ko bikenewe ari ama eglise menshi atarabitahura twe turabikora abatarabitahura tukabibatahuza ko turahimbaza Imana nawe ndanyitaho nkuko mwami we ubikora nawe ndanyitaho nkuko mwami we ubigira uwe uzi nambuko zanje urabana nanje we wamuri hafi yanje urabana nanje ndakwambaje uranyitaba ni wigero na ndije nyene ndakwambaje uranyitaba ni wigero na ndije nyene ndavyibuka yuko nk'ikiga 4e narigeze kwandika indirimbo gusa sasa maze kwandika iyo ndirimbo ntiyari sinavuga ngo ngari indirimbo y'Imana ari mbona ko ndirimbira umudada ngaho nari umwana muto byari byiyumviro by'abantu ba sinzi umuntu ari kuyumvira ndimba yo kubata ne petit ivyo vyiyumviro babikuye ivyo bintu babikuye he wowe abigeze muri ivyo bintu mugabo sasa urakibuka akaririmbo oya sidoka Zakano nizi ko abantu batanzika nuko jewe ndumuntu anyaruka kubabarira ego je ndanyaruka kubabarira nubwo twashwanye nubwo wangiriye gafe ya biranyaruka kumvamo rero abagenzi banje barahiriwe babimenya ndabaramukije nongera ndabaha ikaze abakunzi bayaga nawe TV nizera ko mumeze neza aho muri hose ni inama yavuye muri ko murumva kuri yaga nawe TV ndasubiye kubaha ikaze nongera ndabasaba bashasha mugire sabone kugira ngo mufatanye n'umuryango wagutse tubaha ibintu bigiye bitandukanye kandi mukunda amakomantere yanyu aratwubaka mu kutubwira ico dukwiye guhindura kandi no mu kutwereka yuko tudatamba twirorera ndakwibutse rero gusangiza ikiganiro mu gihe wagikunze gisangiza abandi ntucigumize ko wenyene iyo ndi ngaha rero simba ndumwe simba nje kwivugana murabitse ko ari kuri yaga nawe TV turayaga tugasangira ikiyago namafise abantu baje kutubwira byinshi bitandukanye reka mbanze ndabaha icyaza bamubona imbere yacu nongenda basabe kwidondora karibu cyane iyo turabaramukije sari zava mwese nko muradukurikirana nayaga turabaramukije cyane gose abo turi kumwe ngaye imbere batashimye kuboneka muri kamera none turabaramukije ya ego turabaramukije cyane abakunzi bayaga nawe TV twizera ko mugiye kubona abakunzi bacu ko tugira tuyage neza ego mukomere cyane akazina yes nitwa Dive iradukunda S4C New Revelation so amananje nitwa Ira Prince I say God is good from S4C New Revelation soldier for Christ ukuntu muriko muranyarutsa cyane tuturiko turumva neza ako kantu gahereza ntitukumva neza okay ni S4C New Revelation amazina ni Ira Prince I say God is good yeah Prince I say ibyo byose ni izina ryawe ego cyane muri ngaho nk'umugwi muri ngaho nk'abavukanyi muri ngaho nk'iki tubamenye kwiki turi ngaho nk'umugwi ego umugwi ni SOC wibiki soldier for Christ n'umugwi usanzwe ukora uhimbaza Imana biciye mu kuririmba ego muri babiri gusa ego turi babiri okay karibu cyane rero kuri yaga nawe TV nibaza ko tugomba tugiranire ikiyago kininiya kugira mutubwire neza ivyo bintu aho byavuye mbega mwiyumvisemo kuririmba kubera iki gute hama mu bitangura gute reka mpere kuri uyu
titiyumvisemwo kuririmba gute yakuririmba ni impano impano ni ibintu uvukana si ibintu baguteramwo si ibintu abavyeyi bakuraga ariko ibintu bigenda biva muri wewe rero twe twakuze twumva dukunda kuririmba kandi turirimba kurya bisanzwe twe turabakaperi gusa turavanga turirimba imidiho yose R&B turabishoboye kurapa turabishoboye yego cyane mbega kuvuze yuko mwakuze mubona muzi kuririmba mwisanga mwimpano ni impano yego hari abantu benshi nibaza yuko baba baririmba nko mu makorale hama ivyo rugero rumwe mugeze ko ntibarugereko ntibavuga ati turidesije tuba tugiye muri ibi mwebwe mwamenye gute cyane mwatanguye gute kumbwiye ibintu byinshi mushoboye ivyo bintu none mwabimenye gute ko mubifise muri mwebwe bana nshima jewe ngirageje kwivuga sinaciye no muri korali naraciyemo gatoya gusa nabiciyemo nkuze ibintu byo kuririmba narabitanguye wowe wakuze gusa ubu wumva ukunda kuririmba ego kwishuri ari utuntu bakunda kutugirisha hajya igice kigiye gihere twaririmba rero nanje muhira nakunda kuraba indirimbo imiziki ya kenshi gusa narakunda bakaperi narakunda kurapa tugiye no kwishuri wasanga ndiko ndirimba indirimbo z'abakaperi ya ndakuruko ndavyisangamwo ya Imana irahezagira nanje ndavyisangamwo dusanga twakoze umukwe rero natwe turaririmba amajwi yacu agashikira abantu benshi kugira ko abandi babikora bose ego wambwiye ko mukijijwe twe turakijijwe nibaza yuko abantu benshi atari ubu abantu benshi usanga bakuze nibaza yuko baba bibaza yuko rap idakijijwe hari kera ngirango mwebwe mutanguye rap bababona gute sewe dutanguye rap ego nivyo mu misi heziko haro nk'ama eglise atabimenyereye si kuvuga ngo ubu ntibimenyerewe ubu ahubwo biramenyerewe cyane kuririmba rap muri eglise mu ndirimbo z'Imana ariko hari ama eglise n'ubu atarabitahura nubwo benshi babizi ko bikenewe ari ama eglise menshi atarabitahura rero twe turabikora abatarabitahura tukabibatahuza ko turahimbaza Imana mpera microphone wundi nagomba maze kubera iki mwahisemo rero indirimbo z'Imana Okay. Impamvu twahisemwo indirimbo z'Imana so igihe mubisanzwe kwanza manze ntaye gatoya imbere yuko duhitamo guhimba indirimbo z'Imana ndavyibuka yuko nk'ikiga 4e narigeze kwandika indirimbo gusa sasa maze kwandika iyo ndirimbo ni ari sinavuga ngo ngari indirimbo y'Imana ari mbona ko ndirimbira umudada gawe nari umwana muto byari byiyumviro by'abantu ba sinzi umuntu yari kuyumvira ndimba kubata nepeti ivyo vyiyumviro babikuye ivyo bintu babikuye he wowe abigeze muri ivyo bintu mugabo sasa urakibuka akaririmbo oya sidoka so nkikibuka gusa karirimbo sinzi ko mwibuka style abastari benshi bakunda kuririmbamwo ico gihe muri za 2010 uko hari ukuntu baririmba bakunda kuvuga ngo naragiye ngo ndi muri no quartier ngo kunuko cyamura no mustongo ibiki urumva ubisha muri have oya nibuka yuko yari R&B wavuze ukuntu mwahuye n'uwo mwigeme wakunze mugabo tuni bya bindi gusa umuntu imagina mugabo si ibintu vango byari byabaye nako nitwaye bwahure ndawandika mugabo igihe cyose ndawufise mu nzu nkafa none uyu muziki ko ngomba kuwusohora nzowumvisha nde support izovahe kwibi bintu ngomba gukora ari ibintu najye ubwanje hamwe umuntu yokumva ivyo ndirimbye n'ukuntu ngana byo babindengeye tugenda gute ndaba ubwo buzima mugabo ndamera nk'uvyibagiye gatoya nibuka yuko ico gihe 2020 niho 2017 ndavyibuka yuko Chamorani n'umukozi w'Imana nyene uyu nyene turi kumwe ngaha atanguje igikorwa ciza nyene azara twigisha ijambo ry'Imana igihe kimwe kirashika ndizera hamaze kwizera Yesu mwami n'umukiza mu bugingo bwanje ndavuga ati for yuko nimba naho ngomba kuririmbira umukobwa wayi kubera kino ririmbira umukobwa mu gihe ari watanze ubugingo bwiwe ku bwanje mu gihe ari watanze ubuzima bwiwe ku bwanje wayi no ririmbira umukobwa cyavuga ati ifo yuko mpindura rero inzira ifo yuko mpindura sije nahora ndirimba cyo gihe none nibuka naciye ntangura kwandika kuririmba
indimbo mpimbaza mugabo sinari bwahure n'uyu mugwi sinari bwahure na SOS nibuka yuko na SOS ntiyari bwashingwe mugabo hamaze kugera SOS irashingwa imaze gushingwa uno mugwi nyene niko ndavuga nyene tsanzwe ndimwe ubu urashingwa hanyuma nanjye mbona ni vyiza kwifatanya nabo mbona ni vyiza kuza muri uwo mugwi ndaza turatangura turakora mugabo niwumve ngo twarakora mugabo boss ndavyibuka yuko twahuye twese twamaze kwitahura twamaze kwakira umwami Yesu mu buzima bwacu ego c'est vrai bamwe twari dufise impano nkuko yabivuze umwene data mugabo twese twari dusanzwe dufise impano yo kuririmba mugabo ikintu kitari gihari cyangwa ikintu novuga yuko kitari bwazi karagakiza twese twari turindiriye nivuga ngo hari abakijura imbere yacu mugabo atari bwatanguza umugwi mugabo tumaze kwakira umwami Yesu nibuka yuko ico gicapo yagishize mu murongozi wacu nyene cyo turatangura igikorwa ca icyuwo mugwi turatangura igikorwa ca SOS dutangura gukora uko nyene twahinduye CJ dutangura kuririmba indimbo mpimbaza ya kambaze mukozi w'Imana wabuze akantu kari interesa cyane mukozi w'Imana nagomba ndakubaze ukuntu mwahuye muri babiri nitwa Divera dokubona mwahuye gute ya ukuntu twahuye uko bivuze turabana murabana mwari musanze mwese muzi yuko muririmba nkuko yabivuze uyu yaje mu nyuma ino timu twarayitanguye mwayitanguye nande atota mwabwiye ko muri babiri turi babiri gusa hari abagiye baravamo yego bagiye baravamo kubera kumvo izahe ya haronko nzi yabivuyemwo tujiste kubera ko yarosa akazi kamufatira arabura umwanya munini w'ama repetition ntitwasubira kubana cyane navyo utaronka umwanya wa repetition ndushobora gukorana kuko usanga twagusize urashobora kuza ugasanga tumaze kwandika indirimbo twayihejeje turagiye turaronsa ama concert amantu tugiye kuririmba ata repetition wakoze nushobora kuduga kuri stage usanga umwanya uri kurabura cyane usanga wabivuyemo bisigura ko namwebwe hazohavagera igihe mu bihe tebwe ubunye tutokubwiye twaramaze kwinjira ico gerega ntitwari bwajeho sakura no mu ndirimbo twakoze ikicayi cagihe usanga dukora uko nyene byo mwisite kuririmba mu eglise bisanzwe tutarafata umwanya tuje muri studio kumaze kuja muri studio ucubona ko winjiye muri carrière tangura gukora dusanzwe tuzi neza yuko surtout aba jeune nukuri dufise ingorane z'ubukene ngaha mu gihugu cacu mwebwe bigenda gute ngo muronke udufaranga two kuja muri studio gukora ama clip mu bigenza gute birivuga ngo urabona iyo mungere wacu tuzokena mubona iyo tuzanye abantu abakozi b'Imana yego birivuga ngo umuhora niyo mungere wacu tuzokena amvyagiza bucanye cy'ubwatsi umuyandi majambo Imana yoyo irakumenyera ubuzima ya ugerageje kuraba situation y'igihugu yabuno ubuzima turimwo urashobora kubona umenga nibikunda ego muga Imana afise ukuntu ibitegura nawe nyene umujournaliste uri kuradukoresha urashobora kugerwa n'indirimbo zacu ejo ugadusupporting ugaturihira indirimbo kuri waryohewe n'ibikorwa byacu ahubwo rero muciye munyibutsa yego ice mugira ko mutubwira akantu muturirimbire ko hari abantu benshi tuguma twibaza none abo bantu nibiki babikora gute dushaka kumva ku kajwi kanyu kugira ngo natwe ushe twumva akazwi kacu twumve hama tuvuga ati turashaka gusupportiza impano kameme nawe uri kuratwumviriza twagusaba umvirize zino mpano zisupporting ko zirakomeye cyane ngo tugira ko nka kamwe mu karirimbo reka turirimbe ku rukundo rw'Imana turimo indirimbo tutarasohora sivyo cyane turirimbe zo twasohoye biravana ariko reka tubumbise ariko impano y'ibikorwa bishasha biri imbere kugira cyo babirihira umve ko bikomeye oya ni freestyle so tuzokumva yayisohoye azoba ari copyright tuzoja kumufungisha hari urukundo rw'Imana je narubonye mu mwana yarugaragaje ku musaraba kugira ngo natwe ducika abana b'umukama b'umutima kugira ngo turonke ubwo buzima byo mushoboje guheba byose kugira ngo muri we turonke byose muri we niho biri nanahandi uzobisanga ibibogaboga muri we nivyo twese kugira ngo turonke ubwo buzima bw'umwagazi w'intama w'Imana nzima yera kona kambere sinzi murakeneye kandi ako nakaje vuba
nakazoza vuba cane yego karaza hama izo maze gusohora nka zingahe tumaze gusohora yitwa Mona DN tumaze gusohora yitwa ivyo mvugako tumaze iyindi yitwa Daddy Mona DM Mona DN ADN yanje Mona DN ADN nzi ego ADN bijya bigize umuntu ndashaka kumenya inspiration yanyu kugira ngo murinde muvuga akazina nkako Mona DN turinde twita indirimbo Mona DN ya Mona DN ubandaniza ivuga ngo Mona DN c'est la mission apostolique ego umva ADN yacu nikiya gikorwa Yesu yahaye zirya ntumwa ziwe cyo kumamaza ubutumwa bwiza muri iyo ndirimbo mvuga ivyo nyene muri iyo ndirimbo ahanini message irimwo niyo kwamamaza ijambo ry'Imana wavuze Daddy hasigaye imwe iyindi ikurikira ni duheruka yitwa kaleo kubera iki kaleo bisigura iki kaleo bisigura apere guhamagara gatucishirize ko kaleo nikigiriki ni kigiriki si Gifaransa si Kirundi si Giswahili nikigiriki kaleo ego okay ducishirizeho gatoye kaleo umva dufise amatsiko kaleo no yaririmba igitero ca mbere nawundanyitaho nkuko mwami we ubikora nawundanyitaho nkuko mwami we ubigira uwe uzi nambuko zanje urabana nanje we wamuri hafi yanje urabana nanje ndakwambaje uranyitaba niwigera na ndije nyene ndakwambaje uranyitaba niwigera na ndije nyene undutira mawe ubwa kabiri niho navyawe narindi zina twe twahawe ryo gukirizwamwo atari gwawe yawe day by day undi everyday jose ketime jesi isyone wadehwa wambaye urugori rw'amahwa day by day undi everyday jose ketime jesi isyone wadehwa wambaye urugori rw'amahwa ya nibaza kari yo nyene kaleo ndababaze umva muzi kuririmba amastile yose aha mu Burundi ni bande ndashaka mumbwire nk'umugwi ko ari imigwi myinshi nk'umugwi mwoba mufatira ko akarorero mu Burundi mugwi twaba dufatira ko akarorero so nibaza yuko nje akarorero uvuze akarorero sinahura ushatse kuvuga okay mukavuga ati basi uyu mugwi uragerageza uyu mugwi uragerageza je papa nayo sikaze irakaze uya hari umwe muri uruti zindi muri byaranye na bene data nukuyi amwe twovuga ngo nuyukaze urashaka kuvuga nka MTC sanzwe MTC ndeka mvuga bakaze basi simabe mvuga ukaze kwego ninavuga ukaze ari abandi bakaze ba bene data nubabone emenga nyene baracecetse ku mutima karababatse so hari imigwi myinshi ikaze ngaha mu Burundi Redemption Voice ariho za MTC ariho Victoria's Team ariho na TSS nk'ubu babemereye nka collab nk'umuntu yobabwira collab mwotora uwuhe mugwi muri iyo migwi yose mu Burundi je nibaza yuko mu Burundi murabihurijeko oya je nitubihurijeko wowe toriya uyarabakunda cyane ngaho nanje ndabakunda umugabo nibaza yuko hamwe atubwiye ati tugire shwa yo guhita nk'umugwi twokorana je nibaza yuko hamwe yosanga nyene bose nyene je nibaza yuko bose twokorana bose bararenze sinya kwiteranya ubwani wawe bose bararenze muri nico gito bagomba gire shwa ngaho nyene oya na vitu bavyumve barakaze featuring yawe nayo nyene niyo tugwana bikabisi beho murabishaka featuring turabishaka cyane gose bidufashemo ntaco mubura muri kuri yaga nawe TV reka renje mbaza akabazo ko tubona abaririmbyi ari benshi migwe mumva ari myinshi mwabwe mu vyakira gute abaririmbyi nkamwe ni benshi mwe mu vyakira gute iki kibazo ndakibaje kubera ko hariho bamwe ushaka gusanga bafise impano
bavuga oya ababikora ni benshi urabibona namwe murabibona ababikora ni benshi kubera iki mufise ingufu zo kubandanya kubera iki mufise ingufu zo kubandanya ababikora ari benshi okay ayo verse ndakubwira ko nibaza yuko menge muri abi Philippe 3:16 avuga ngo nuko itanga igikorwa ciza muri mwebwe nizo gisozera igice cya mbere ku murongo wa 6 yatanga igikorwa ciza muri mwebwe nizo gisozera so nibaza yuko yari amajambo Paulo ariko arabwira ishengero rya abi Philippe ariko arabwira ko Imana ariyo yatanga igikorwa ciza muri bo rero twebwe turi muri competition tuvuga ati ngo aha oya twebwe turi muri competition imwe gusa nituriko turasiganwa n'abandi baririnda ariko twebwe turiko dusiganirwa gufata imishaha myinshi ishoboka niyo mpamvu mvuze ati ngo hazogera igihe ngo oya ngo tunanirwe oya ni gushika Yesu agarutse ego ndababaze gato mwibona hehe nko mu myaka nka 10 iri imbere imyaka 10 iri imbere 10 ni myinshi turi mu mbona kazoza 2020 oya uvuze ngo twibona gute inyuma y'imyaka 10 je nibaza yuko agwe uvuga ni 5 gusa kuko twe twibona ahantu haniniya cyane gose haniniya cyane nituzi ngo hazobahangana kumbwa turabona azoba ari heza kandi cyane gose baraye bayagure kabisa Imana je mbona ibintu bikaze cyane je ndavyitege cyane reka twitege ikintu gishasha ryari kimeze gute ya uvuze gishasha indirimbi ya kubera murabaririnze kandi iteye ubwoba indirimbi kurikira isumbiza indirimbo zose twakoze ko iraryoshe rimwe ubuhinga bwinshi ya twarateye imbere muri ko none mukora gute kubera ko umbwiye ngo mu myaka 5 gusa muzoba mugeze ahantu hakomeye cyane muri ko mukora gute kugira ibyo byose muzobishikeko ibyo byose tubishikeko jamejo tuko turakora tuko turasenga tuko turasenga cyane ko gusenga biraguha speed biratumunyaruka mu bintu byawe byose n'abariko baratwumviza basubira kuba ari abadandaza naguma tonda ku isoko gusa tonda ku isoko siko kuronka amafaranga siko gutera imbere cyane nafate n'umwanya asenge ngo asengere n'ibidandazwa vyiwe hari ukuntu Imana ishiramwo ubuntu mu bintu byawe senga birihuse biranyarutse ego natwe turizera ko muri iyo myaka 5 twavuze ndashobora kwisanga mu mashow yo muri East Africa bikunze no muri Europe ego byose ni Imana mu byo numvise muraririmba cyane ikirundi ego mbega abantu bo muri aho muri ko muravuga hose mw'ivyo bihugu byose muri ko muravuga ko nzi ikirundi kivugwa aha cyane cyane mu Burundi urakoze kwico kibazo ndeke kwishutara naheza kuvuga ati kubera iki indirimbo kaleo duheruka twararavye statistique y'abantu bariko barayiraba ko ari ukuntu yaduze mu misi ya mbere tuko turayitugishirako turavye abantu bariko barayaba cyane bari abantu bo muri Kenya abantu bo muri Kenya nibo ko barayiraba cyane rero ikibazo cabaye baratubwiye ati mwe muririmba ikirundi cyinshi nta n'igiswahili musiramwo nta n'icongereza yayifoko muhindura muririmba neza baraduteye intege ariko turabashimira ati muririmba neza ariko nitubumva ibintu byanyu turumva umudiho turumva bien amajambo muyasohora neza bimwe turagerageza kuvyumva ariko ico dushaka muririmba indimi muvanga indimi ya natwe nivyo tugiye gukorirako antuka muri no ndirimbo ikurikira tashobora kugakorirako tugacishamo igiswahili n'igifaransa umunga akunda kurimba igifaransa mu musabe igiswahili n'icongereza kugira ngo ubutumwa buzonashikira abantu bose bashikirwa bakenya urumva ko badukunda bashaka kubona urumva no muri Europe barakeneye kumva igifaransa n'icongereza ego cyane ego reka ndabashimira numva umenya ikiganiro nticohera ariko akanya gasa n'akatubanye gato mubwira abakunzi bacu aho dushobora gusanga ibikorwa byanyu ego abakunzi bayaga nawe TV mwamaze kuba abakunzi bacu urebe mugende muturondere kuri YouTube hariko ibikorwa byacu Facebook no kuri IG ni Soldier for Christ niko wandika turabasoda ku bwa Kristo ego ni ibikorwa byacu byose biri indirimo tumaze gusohora ya ukene kudufata kuboko kutushigikira
urahawe ikaze murakoze. Akabazo kanyuma k'amatsiko mwese akishuro kwiwe nigiki wowe wiyizi ko abantu batakuziko? IT informatique de télécommunication niyiziko. Okay, ikintu niyiziko abantu batanziko ya akantu kari muri wewe wiyiziko wewe wenyene abantu badashaka kubona, abantu badashobora kubona batakaza ko kantu abantu batakazi mukozi w'Imana megara akabona yakabonye akantu abantu batanziko akantu abantu batanziko nibaza ko mugabo azoyishuri ku munsi umwe ya mwene data nabanze yishuri Zakano niziko abantu batanziko nuko jewe ndi umuntu anyaruka kubabarira. Ego je ndanyaruka kubabarira nubwo twashwanye nubwo wangiriye gafe ya biranyaruka kumvamo. Rero abagenzi banje barahiriwe babimenya nakabahishuriye babimenya. Ego bamenye ko atari ibindi umuntu mwiza cyane. Nari bijya abapasiteri bisanzwe kinavuze avuze yuko akunda kubabarira menga yanyinjiye mu bwonko je nanje ndi wa je akiwanje je nkunda kuvuga tu nibaza yuko nyene hari n'umuntu yigeze kumbaza ati ngo none we kubera ukunda gusaba ibigongwe cyane sasa je kuntu meze sindi perfect kabisa imbere y'abantu mugabe ikintu niyiziko ndazi ko umuntu akunda gusaba imbabazi cyane ako ndibaza abantu benshi barakamenya mugabo ndi wa muntu nakosheje gusaba imbabazi n'ibintu wanje byoroshe rimwe na rimwe ari abantu bakubwira ati gusaba imbabazi ijambo sorry menga riva kure cyane mugabi wanje nasanze riri hafi cyane gose Imana yanje irabizi kweri. Reka ndabashimire rero cyane mwakoze cyane kuduha umwanya mwakoze cyane kubana n'abakunzi bacu na twebwe ubwacu ndabashimira baza ko nitwasubira kuba tumako muzogaruka. Hari akantu rero nkunda guhanura abantu b'abantu bariko barazamura impano zabo ariko mugeze ahantu muca mwumva umenga birahetse haho two barondera ntitubatore tukabarondera ati mwe ico kintu murakitwemereye ko muzogaruka tuzobasanga kuri aeroport cyangwa tugende tujanye muri iyo ndege. Murakoze cyane reko bana natwe reka nshimire n'abakunzi bayaga nawe TV wowe uri kurara kino kiganiro ndagusaba ugisangiza abandi kugira ngo nabo babandanye babona zino mpano urashaka gushigikira urashaka guterera ibikorwa byiza nk'ibi urashaka kuturondera tusigama nimero yayo ni 62 449 411. Igikorwa cyo mushaka gisora ryari igikorwa cyacu nshaka gisohora muri sama ejo kurekura muri sama. Sawa ngaza ko bavyumva ababosi bacu niho muri umushigikire zino mpano nko mwama mubikora. Amen. Rero ndangize ndabashimira cyane nabibukije gupartager kino kiganira abandi bose hama tuzosubira ubutaha yari na Melville hamwe nayaga nawe TV.